Barabona benshi amaze imisi bamubwira ngurumva Isaac ngwe kwa Natasha naco mwovuga sinzi biki habaye amakosa nimwe yavuga no c'est pas comme ça Isaac classic suko bimeze jewe utuntu twose tutameze nabwiye ama video reaction nta nzigo nta nabi mba ndiko ndabivuga mbashaka tugororane Natasha abafana biwe turagwaye abafana biwe baragwaye Team Natasha rero numwe n'umuntu wari we bese yita ngo aramukunda Natasha babone bose kuri Facebook mwiyita ngo muramukunda ngo la boss yipostinga ka video ariko arabatwenza mukaryoherwa apostinza akantu muriko muragira iki mukaryoherwa ariko ikibabaja so indirimbo ukamenga Natasha ntaco yakoze nanashavuye by'abafana banacane bashavuje cyane bye reka ninyure na J Isaac TV Shikilia shika walete oh mon dieu twagiye ibintu bimeze neza cyane ndabarasuye kuramutsa abakunzi ba Isaac TV shaka tuyage gato kubijyanye n'indirimbo Natasha la boss la namba la amazi la vyote aheruka gusohora yitwa nduwawe abatarayimumvirize ndirimbo mugende muyumvirize ndafise ibintu bishaka kuri bitatu ngira ndabivugeko igendirimbo nduwawe nukuri tugiye ngaho ndazi abantu reba hano muragoye iyo ndiko ndavuga ibintu bacha batangura urumva Isaac uratangwi ariko ndabwiye ko igendirimbo nduwawe ikaze kandi ryoshe ariko ku bantu bazi music ku bantu bumviriza music ku bantu bakunda music igendirimbo nduwawe iraryoshe vraiment tuze turareka kubanirana ndafise rero ibintu ngira ndavuge ko Natasha ariko ndaza kandi no kunegura ibintu bimwe si Natasha nza kunegura team yiwe barabona benshi amaze imisi bamubwira ngurumva Isaac ngwe kwa Natasha naco mwovuga sinzi biki habaye amakosa nimwe yavuga no c'est pas comme ça Isaac classic suko bimeze jewe utuntu twose tutameze nabwiye ama video reaction nta nzigo nta nabi mba ndiko ndabivuga mbashaka tugororane nutuntu duto umuziki wacu i Burundi uriko urashika ku ntambwe nziza nutuntu duto gusa tugenda turakosorana duto muri sens positive muri sens nziza kandi bizodufasha twese muri rusange ikintu ca mbere Natasha vraiment congratulations Natasha arafise talent yo ku sumo artiste afise nimero nyinshi kuri ku ma social media ku ma platform sumo artiste afise ama nimero menshi vous avez nimero menshi ndavuga ama views ariko arakuzwe cyane mu bantu mwisite urumva itandukano ya dramatique rero na Natasha hasi cyari kuba compara ariko shatse kubereka bya nababwiye dramatique ku marezo sociale kandi cyari kubera ari mu runganwe ari muri digital cyane nazo ndirimbo z'abanye bana zituka cyane ama views menshi cyane ariko mwisite niziri hose ho ziri ariko Natasha kuma platform ku marezo sociale ntumumva cyane mubona ningabakidomo by the way indirimbo zawo ntubona ama views menshi kuri YouTube oya ariko mu bantu uci hano hose ushaka kumva indirimbo ya Kidumu yasohotse hirya yeje indirimbo ya Kidumu yasohotse ryari indirimbo ya Natasha yasohotse hirya yeje nduwawe gera nagiye ahantu nduba abana ko aririmba nduwawe tavuga ati nduwawe murayizi ndumigwa cyaze kuvuga yuko iyi strategy ni nziza sinzi ko ari kubera yuko Natasha abanyeneza n'amaradiyo abazineza n'ama television abanyeneza n'abamesha makuru mu artiste mu baririmbyi kazi banyeneza n'ama media banyeneza n'ibinyamakuru abanyeneza n'abanditsi n'abamesha makuru ni Natasha niyo mpamvu atamunyamakuru kandi nabagira ikintu bamwe barakunda kuvuga Isaac kubera iki abajournaliste batakunda kuvuga ivya Natasha yakoze amakosa ne muvuga yakoze ibyiza ari muravuga gusa ariko reka nabwira impamvu Natasha nagiturira tanga kwa journaliste ahubwo Natasha ikintu rafise ndababwire Natasha arazi kwiyegereza cyane ama media ibinyamakuru
urumva kubiyegereja rero ntibisigura ngo bijya baha cyangwa ngo hari ibintu abaha no ni kujya kuntu izina giyo rirakaze Natasha ni kwanza ni boss arasa amafaranga ikindi ni umustar Natasha razwi ariko uravye rya level ya yizina giwe amafaranga afise ibiki utunza afise n'ibiki ukacuraba ingene yicisha bugufi ni ibintu biri bidasa that's all sanga abantu bose bamwiyumvamo niyo mpamvu Natasha aje gucanga hamwe barabara ukabuna abana bapapa bamama baramukunda Natasha bagumenga bamusimbira Natasha rero n'umuntu w'abantu by the way icyo ni ikintu cyambere nibaza yuko gituma indirimbo za Natasha zishika cyane mu bantu kuruta ku marezo social cyane ko mu Burundi wacu ibintu by'ama social media bitaraduga cyane ngo bikare cyane ugiranje n'ibindi bihugu icyo ni cyambere ariko Natasha yari kuba mu Burundi rezo social cyese imihora ikaze cyane nta muntu ari kumuruta inimero y'ama views kuri YouTube Natasha nta muntu murusha ngaho i Burundi ariko kubera ko i Burundi ama views yacu ari hasi ibintu by'ama rezo social byacu bitari kirenga niyo mpamvu bimeze uko ico ni cyambere icya kabiri nagira mvuge kuri equipe kuri Natasha indirimbo ya ndu wawe ko nyuma ya wallet yashyasora ndu wawe Natasha gishaka negure gato equipe yiwe iyi equipe zaza kuvuga abafana abo twita dango turabafana ba Natasha munyumve neza iyi message ni gwa Natasha mu mureke ujya akora ivyi wiwe akora ivyo akwiye gukora akora ivyo akwiriye gukora akora akazi kiwe nk'umu artiste indirimbo arazisohora ama video aragerageza gusohora video nziza promotion aragerageza kurihira aragerageza kwitangaza aragerageza gukora ibi vyashoboye byose ariko Natasha abafana biwe turagwaye abafana biwe baragwaye bafana umuntu wese yumva ko yihitana umufana wa Natasha ividera kuraba nukuri jengira ndabajya umuhari na management cya Natasha mushaka muyirekera afa mu mwirekere bose bakora ivyo bakwiye gukora kuko urumva none ushaka biyahure biyice bipasure bagira iki bakora ivyo bakwiye gukora bakabara heje ngaho akazi kabagasigaye kuri team Natasha. Team Natasha rero n'umuntu wari we bese yita ngo aramukunda Natasha. Abantu bose kuri Facebook mwiyita ngo muramukunda ngo la boss yipostinga ka video ariko arabatwenza mukaryoherwa apostinza akantu muri ko muragira iki mukaryoherwa ariko ikibabaja so indirimbo ukamenga Natasha ntacyo yakoze. Ukamenga nta team ukamenga nta equipe Natasha afise. Wewe byo kunyumvisha nyene ndu wawe igiri ku bihumbi 4 by'ama views. Ibihumbi 4 by'ama views. Ibihumbi 4 Natasha la boss. Oya sindavyumva team ya Natasha nukuri kwimana mwikubitagashi ndiko ndavuga team si abandi biri inyuma yiwe gusa ndiko ndavuga nawe ukora aba Isaac TV wiyitangura kunda Natasha wowe utamukunda sava birumvikana wowe nimba utamukunda biragusha ni wewe kumenya ariko nukuri genda neguye cyane equipe ya Natasha team Natasha nukuri kwimana mureke kutumara amazi muri gutumara marizo mu artiste wacu bihagarare gwera umwanya ndiko ndavuga mufate link ya Natasha mutangire kuyihanahana mufate indirimbo za Natasha mu Partage mufate indirimbo ya Natasha mutangire kuyikundisha nabandi indirimbo ya Natasha fata Android y'abantu bari hafi yawe genda bumvirize bagende bagira ama challenge bagira ibiki indirimbo ya Natasha isubire kuduga icangamuke no nukuri je ndababaye narabaje cyane n'abafana ba Natasha je murambabaza ariko rero yigira akantu aje ngakabahamagara ati Natasha duhurire mu Kamenge abafana banje bose muza mwiruka ariko kuri rezo social mukibagira yuko rezo social nibwo butunzi bw'umu artiste none Natasha mbaza yuko amafaranga ari ha muri studio amafaranga akora video mbaza yuko ari amafaranga gusa aba yayahaze abadashaka rovena abadashaka ndagaruka abashaka yagaruka ariko kubera iki tumwima izo rovena reka kujya tugenda kuraba indirimbo ziwe kujya twumviriza indirimbo ziwe kujya tuvuza indirimbo kujya tukundisha abandi indirimbo ziwe niko ukunyene bigenda birakurikirana team Natasha kera mwari mukazi cyane ubu mwagabanutse speed yagabanutse gukundisha abantu kandi ibintu bya Natasha sikirenga muzotumagira umutima mubi Nukuruka Imana muzotuma Natasha agire umutima mubi kandi atara umutima mubi yifiti muzotuma atangura kubona umenga abantu bose afise umenga ningaje umenga twese tuzita ngo turamukunda turingajya iwiwe niko zotangura kuboneka zotangura okay kumbe bankunda iyo mfise icyo ndabahereje iyo ndabahamagaye ndabahereza ibitenge iyo ndabahamagaye ndabahereza imfungurwa iyo ndabahamagaye ndabahereza niyo bankunda ariko ndababwiye bansupport ngo amenga siho bari ukamenga Natasha
hariho post Drizzy ndagusavye ushire ngaho iyo screenshot ya Natasha yara post ikintu kirambabaza je nyene navuga ati why la boss yidoga uku vraiment why Natasha yidoga why afata kuri stat arashira ko ati no kuri upostinga sava udapostinga biragusha aha ni ariko abwira aba journalist hana ariko abwira aba media hana ariko abwira wewe umufana wiwe ariko abwira wewe yitangura mukunda Natasha ariko abwira abantu bose bafise ishari bafise ivyo sinzi ngino bisigura vraiment indirimbo nuzenya ndu wawe irakaze nta mpamvu iri mu ndirimbo yo kutayikundisha abantu tuyipartage basi minimum basi kubera basi okay tuvuge duti okay haraduhaye audio naco kubera audio niyo gira ama views menshi nka video basi tugerageze basi tukuze basi ni 50 50 views 50000 views basi nusu basi 100 kugira basi aronke na revenu none baze YouTube ntariko araronka ama views menshi eske kuri nuzenya kuri kuma ma platform ya bomb player bicha bigenda gute why abafana ba Natasha twikubita gashi sawa Natasha gusaba artiste bose abarozi tutango turakunda ngo abartiste biwacu du supporting abartiste biwacu mu kugenda kumviriza ivyiwabo mu kusupporting ivyiwabo sinzi ngene tuzovuga sinzi cyo tuzokora ibindi ko ndabivuga abana bavuga ati urumva izahake urumva no je dis non mumve yuko ibintu byose bitameze neza tuzobivuga kandi mu vyumve ico ni ca kabiri jere ndaneguye cyane equipe cyangwa se nuzenya abafana ba Natasha ndabaneguye cyane mwikubita gashi tuhaguruke kandi dukundisha abantu ibikorwa bya Natasha ku nguvu vyanka vyakunda ku ma TV online tugire media tuzunguruke tugire iki tumukunde atari cya duhaye tumukunde uko nyene nitugire ngo turamukunda kubera gusara akantu ariko arabahereza no cyangwa umuntu azana ibintu by'ubugagya kwereka menga ariko agutwengera ariko akiryoherwa kumbe pemena ariko aragushavura no ino pembeni Natasha ndagukunda ariko uravye hariya wapi na suite y'ibikorwa vyo biriko biraboneka ivyo turavyiyamirije nimba mukunda tuzobibonera ku ma platform nizibesha YouTube nibesha bajya n'abantu si birobo n'abantu babagiye kuraba bizigura Natasha rafise abantu 4,000 kuva iyo ndirimbo yo nta soni oya ndavyiyamirije ndahejeje cyangwa nyuma rero ari cya gatatu icanyuma ndasavye nshimitse management ya Natasha nukuri ndasavye reka ngire nuko ndasavye mane ciye bugufi management ya Natasha nimuzosubire kumwemerera Natasha asohore audio ndasa nikisabo sintegetse je ndisayeho ariko ubundiho muteza kumva yuko la boss ategerezwa kuzarasohora ama video management nyakubaho rafa nyakubaho artiste mwese bamuva mukagera mutagura kuzamura arananye ndirimbo zemirije gusohoka za ba MB data ba D1 band raba D1 ngene yakubise kubera ama video n'abantu bose abartiste mwese mumve yuko kugira winjire cyane mu isoko rya muziki yaje dushaka video kiri mu bintu bikomeye cyane cyerekana ingufu zo mu artiste la boss kuma video ndazarakaze kandi nivyo aheruka gusohora video ya Wallet nivyo ariko uravye na performance ya Wallet ama views ya Wallet ngira imeze ningana na audio ega gusohora audio ntaco bitwaye ariko igisabo dusabye abantu dukunda Natasha abamesha makuru du promoting ibikorwa bya Natasha n'abartiste mwese muri rusange mutwumviriza mu gushaka ko dukomanta ibintu byanyu neza mutangure kuza muradusora video gusa utararonka uburyo bwa video shaka buravyihoza urindire video iboneke nivyo nagira mvuge kuri no ndirimbo ya ndu wawe ni indirimbo nziza yanditse neza melody ni nziza yarivye kuri standard yiwe ashoboye so murakoze cyane rero nta bindi noneza ngaho Drizzy urakoze cyane reka kumure twaronka umwanya turindire izindi ndirimbo zigiye gusohoka tuzogira icyo tuzivuze ko je nitwa Isaac Classic ndabita yuko Natasha ku munsi wa 8 Mars azoba ari imuramvya tuzagiye gufasha gusangira 8 Mars n'aba mama n'abadamu n'inkumi abatishoboye kugira abahereze ibitenge nuko rero murakoze cyane ibi byose nimihezagira abayishakira ariko igitangaje gusanga babana bariko barabikorera
ntibaje kusapotinga ku marezo sosio abara kujumvisha ngo uramukunda ngo tatuwaje ngo kugira ngo aguhamagare ngo agire ico aguhereje ngo namwanditse ngo ku mugongo ngo nafashe impunzu ngo nagize ibiki niyo mpamvu Natasha ubu n'abantu bamucapa nta valera kibaha kuko avuga ati ajya kuncapa genda usapotinge ku marezo sosio ibindi navyo ushaka kuvyihoze genda ku marezo sosio mumuvuge mumuryoherege mu promotinge cyose bizogenda neza cyane Dirizo urakoze cyane je ndigiriye nanashavuye j'abafana banacane bashavuje cyane bye reka ninyore na ji Isaac TV.